kucereke amavisa visa turafasha umuntu uwo ari we wese kuba afise amavacances bagomba kuja kugira amavacances kubagomba kugira kuja mu bintu vy'ivyashara kubagomba kuja kwivuza turabafasha le procédure ngeze kuri aéroport sanga harabayemo erreur mu itiki birambabaza urugendo rwanje rurapfa baragwanira ndasubira inyuma mbabaye hahandi iyumvire nari ngiye mu bintu by'ibikorwa Dubai hamasubiye inyuma ndiyumviye ndavuga ati iyaba iki gikorwa cyari kiwanje bwite nikoreye ibintu ntivyari kunshikiye bituma niyumvira gukreya gukora ibyiwanje aranyereka iminyuro yose kuvyerekeye ibintu by'akazi uyu munsi natanguye nkora ku izina ry'iwanje va ku miliyoni 5 ja ku miliyoni 10 uko nyene ndabandanya ushika aho ngeze uyu munsi sinkikora cyane mu vy'imodoka gusa ndafise ibindi bintu ndiko ndakora kuvyerekeye agence de voyage tout d'abord turafasha abantu mu kubukinga amatike y'indege no kubafasha cyane nico kintu niyo point fort dufise kandi ituma n'abakozi banje bakora ijoro n'umurango cyane icerekeye itike ya mwanya ugafasha umuntu uyu munsi tuko turiha amatike mu madolari umuntu ugasanga arapakiye amadolari n'ayahari biki umuntu turamugwanira cyane umwene gihugu cyane kumuronkera tike ya mwanya abari intambwe nziza cyane nkuko twabonye bipfuza hari amafoto y'akarazunguka kuri social media ego cyane ambassador wa company yawe imikoranire yiwe hagati na mwebwe bimeze gute muri rusange Yes, welcome to Open Mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umwe mu gwaruka nubwo bubatse. Gwaruka ni gushikana ku myaka 35 cyangwa Ego. Ndakura mu kici. Yambu cyane. Mwitwa bandi. Je nitwa Louis Ntirampeba. Nkaba ndi nyene société Isracal. Ego. Isracal mu majambo yose ni Isracal mu majambo yose n'amazina y'abana banje nafatanyije. En fait naragize icyumviro cyo gucréer société kuva mu bihumbi 2014 mvuye mu gukora ivy'iwanje kuvyerekeye jeje nyene ku izina ryanje bwite canda ndiyumvira yuko no créer société hama ndarondera izina ndavuga ati reka ndabira umugisha ku mazina y'abana banje. No munsi société yawe isanzwe ikora iki mu gihugu cy'u Burundi? Mu gihugu cy'u Burundi société Isracal ifise département nyinshi hari ibintu byinshi nkoreramo ndafise na vision y'ibindi bintu nifuza gukoramo mu bisanzwe natanguye Isracal ngira importation et vente de véhicules. Abatavyumva neza mu rurimi rw'igifunofuno ni kwimporta ni kuzana imiduga ndayikuye hanze y'igihugu na cyane mu Buyapani niyo dukorana za Dubai hama mu nyuma ndakora kuko ikintu kuva kera nkiri muto narifuza kwikorera ivyanje navuye gukora mu vy'iwanje wibuka ni wahe mutahe watanguje neza na neza? Hari muri 2008 natanguranye umutahe w'imiliyoni 5 ntangura umutahe w'imiliyoni 5 mpagarara kuri face à face kuko urumva je aho tudasizemo yuko hagiye n'igihe zahomba maze guhomba incuro 6 zirenga utaha kandi amafaranga y'amamiliyoni ntaha ugaruka natangura hazeho uyu munsi ubibona gute? Uyu munsi ndabona harimo akarusho kanini cyane ego niyo mpamvu nakubwiye yuko muri Isracal dufise ama département menshi dukoreramo na cyane kuvyerekeye iyo importation et vente de véhicules hamwe na uyu munsi Imana yaduteye iteka
twagize irindi bakwe ryo kugurura agence de voyage et tourisme. Naricaye hasi ndavyiyumvira ndabona ati reka nagure imbibe nagure ibikorwa ego ntihabe gukora ivyo gusa ntihabe gukora ivyo gusa bientôt turafise tugomba tugurure na hamwe na n'ibintu vya pièces de rechange y'imiduga hari ukuntu tukiriko turavyiga ingene dushobora kubikora ariko ndazi yuko avec Dieu nous faisons des exploits. Azoguma bikora cyane. Neza cyane. So mufise na agence isanzwe yari y'amatike y'indege. Ico cyumviro gute uno munsi ni company izwi cyane yizewe. Uba wiyumva gute muri urwo rugendo muri iyo story? Mazi imyaka ngira ingendo nyinshi. Rero naricaye hasi ndiyumvira ndavuga ati none hari umunsi nigeze kugira ga stress nakatishije itike y'indege hari mu gihe ca covid niho hajemo ico ciyumviro cyo gukora agence ya agence de voyage ngeze kuri aeroport sanga harabayemo erreur mu itike birambabaza urugendo rwanje rurapfa baragwanira ndasubira inyuma mbabaye hahandi iyumvire nari ngiye mu bintu by'ibikorwa Dubai hamasubiye inyuma ndiyumviye ndavuga ati iyaba iki gikorwa cyari ciwanje bwite nikoreye ibintu ntivyari kunshikira bituma niyumvira gukreya gukora ibyiwanje zo kwama nkurikirana nkagira umukozi azonkurikiranira ikibazo ciwanje mu buryo ntashobora kugira ikibazo abari intambwe nziza cyane nkuko twabonye bipfuza hari amafoto y'akarazunguka kuri social media ego cyane ari ambassador wa company yawe imikoranire yiwe hagati na mwebwe bimeze gute muri rusange ubwa mbere na mbere Farias c'est mon frère ndanamuramukije cyane kuko n'umufrere wanje ubwa mbere na mbere imbere y'ivyakazi n'umufrere wanje kandi nitwiyumvire birebire kuvyerekeye kuza ivyo yamfashije ni hahandi mon frère aho tugeze no gutezanya imbere nta mu buzi bwose aho tugeze tanke abafrere canke abagenzi ni ngombwa yuko dutezanya imbere dufashanye mu bikorwa Farias naramwegereye nk'umufrere ndabimubwira carambwiye ati nta ngorane reka turabe ico twokora rero nta birebire mfise ndabivuga ko icyo nzi nuko yamfashije kandi Imana imuhezagire. Society yawe igaburiye abantu bangahe ifise abakozi bangahe nicaye kino wishimira muri society yawe? Mfise abakozi barenga 15 nkoresha muri society yiwanje mpemba. Bon novuga ko ari bake ariko kandi si bake kuko aho hose abo 15 bafite indi miryango bahereza bivuye mu ego cyane ni nkuko najewe mfise n'abandi bari nyuma yanje bandaba hari abantu barindiriye bakavuga ati mpere ku muryango wiwanje navuga n'inshuti n'abagenzi bamwe hari abantu bo mu mafamiye bituma nkora cyane kugira ngo ngire ico ndabamariye rero genda cyari muto ariko ivyumviro fise nibikorwa ndiko ndakora ndazi ko Imana izongeza kure cyane cakino nyane kwihangana gukora kwizera ego cyane so office tubamenyesha n'abantu yuko ufite ibikorwa muri company yawe byo kuzungurukana abantu igihugu cy'u Burundi ivyo bita tourisme n'ama pièces de rechange hama tubamenyesha pièces de rechange bientôt nzoyuguru hanyuma kuno umuntu ashobora gutumiza kakaduga hanze kakamushikira mu kiringo gito atangorane ego cyane ico turabifashanya kandi bakagatanga na garanti ego jewe ndabishimira cyane ndafise umuntu ushobora kushimira kuri ibi bikorwa nkora bya importation et vente mu grand frère yitwa Bivanda yambereye umuvyeyi yambereye ifura ahari Imana imuhezagire niwe representant wa bifowade nga epfo niwe a representant bifowade nga mu Burundi Bivanda yarambereye icitegererezo mu buzima no mu kunyereka ingene shobora sinzi ingene novuga kwigobotora kwa aranyereka iminyuro yose kuvyerekeye ibintu by'akazi uyu munsi natanguye nkora ku izina ry'iwanje va ku miliyoni 5 ja ku miliyoni 10
uko nyene ndabandanya gushikaho ngeze uyu munsi sinkikora cyane cyane mu vy'imodoka gusa ndafise ibindi bintu ndiko ndakora nukuri iyo utaronse umuntu agufasha ukuboko iyo utaronse niyo mpamvu ndiko ndahimiriza cyane abavye ugwaruka gufashanya kuko hari umuntu ashobora kuya ni nkuko Monsieur Patrick hari umuntu ashobora kuba afise amafaranga naho yo barama miliyoni amajana 2 canke ama miliyaridi 2 3 ugasanga atagikorwa afise burya kugira amafaranga no kugira ide y'icyo ukora ni ibintu bibiri bitandukanye rero twe twararonse abantu badufata badutera intege badufata ukuboko bakatwereka ati kora uzoshika je ndavyibuka impamvu nguma mvuga bivanda nuko harico yanyespiyeho cyane yamfashije kuko ndazi ku modoka nshasha avanagura utuduga tubayabaye nyene dusanzwe ariko yaramfashije niwe yambwiye ati va mu mamodoka y'amaokaziyo ngaha yaramaze kugenderamwe abandi utazi ingorane zifise ingo winjire ugure wemporte imodoka nshasha nukuri kuva muri 2013-14 bivanda ndavyibuka arampamagara arambwira ati gurisha iyo modoka ishaje uzana uwo mutahe je ndakongerereze uwundi mutahe niko watanguye ukebo ego umuntu nikaye karusho ufise ku muntu aje gukatesha indege wanyu nuko kintu c'amaviza cyane bon kuvyerekeye agence de voyage tout d'abord turafasha abantu mu kubukinga amatike y'indege no kubafasha cyane nico kintu niyo point fort dufise kandi ituma n'abakozi banje bakora ijoro n'umurango cyane icyerekeye itike ya mahera ugafasha umuntu uyu munsi tuko turiha amatike mu $. Umuntu ugasanga arapakiye $, n'ayahari biki umuntu turamugwanira cyane umwene gihugu cyane kumuronkera tike ya mahera hama kucerekeye amaviza visa turafasha umuntu uwo ari we wese soit kubafisa ama vacances bagomba kugira ama vacances kubagomba kuja mu bintu vy'ivyashara kubagomba kuja kwivuza turabafasha le procédure kugira ngo baronke ama visa bitarinze kugorana hama kucerekeye iyo bagiye soit muri tourisme turabafasha même n'ama réservation d'hôtel yaho bagiye kwisi yose kuko Isracal twaronse accès kwisi yose turafise droit yo kubukinga yo ku reserva ama hotel kungenzi canke kuri abo voyageurs nyene bagomba bagende hanze ego so kigane open mic nikaye kajambo tekerera abakunzi ba company ya Isracal wongera unahereza n'impanuro ku bantu bakiri bato n'abakuze bwa mbere na mbere ndabashimiye kubereko baradukurikirana nongera kandi ndabasaba yuko karibu muri Isracal n'aka address ego nongera ndabaha karibu muri Isracal Isracal dukorera kuri chaussée du peuple Murundi galerie Neko bureau numero 10 niyo dukorera ushaka kuronka ku kanimero ka telefone canke WhatsApp numero ya telefone fixe dukoresha ni 22 21 07 07 hama kuri WhatsApp ni 68 54 54 54 canke 70 18 ego akajambo kanyuma nuko ugwaruka gukura amaboko mu mpuzu rukaza rugakora turashoboye so ndagushimiye cyane murakoze